naho umuvyeyi atokubwira amajambo mabi, Imana mwijuru ntishobora kuguhezagira uri umwana tubaha umuvyeyi. Navuze yuko umwana ndiko ndavuga, navuze nti si umwana muto w'umujene canke oya, umuntu wese agifise umuvyeyi imyaka yose yoba amaze. Ugumura umwana imbere y'umuvyeyi wawe, biragusaba kumwubaha, biragusaba kumufasha, biragusaba kumuha hagufi kugira ngo ugire iki, wamana umuhezagiro w'umuvyeyi wawe. Kirazira kikaziririzwa uhangara umuvyeyi. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nta usa nawe muremyi w'ijuru n'isi, nta n'uburinganiye nawe, kuri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana igororotse, uri Imana idukunda kandi twitwararika muri gato na kanini. Ngushimiye igitondo c'umugisha duhaye, kandi ngushimiye n'akanya keza duhaye ko kuba mu ijambo ryawe. None Mwami Imana, ndakwinginze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, uzubane natwe, utugirire neza, kugira ngo ijambo ryose tugiye kuganira rize kuba ikimazi bazoryumva, rize rifashe imitima y'abana tugiye kuganira nabo. Mana, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero uyu munsi nagomba kuganira n'abana, kuko abana hari icyo Imana ibasaba. Imana irasaba abana ko bateza kubaha abavyeyi babo, kugira ngo barambe babone amahoro. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana mu Banyefeso igice ca 6 turasoma umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 3, twongere dusome no mu Bakolosayi igice ca 3 umurongo wa 20. Haravuga ngo, bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bigororotse. Wubahe so na nyoko, ico nico cagezwe ca mbere kirimwo isezerano, kugira ngo uronka amahoro urambire kw'isi. Amen. Tudabe mu Bakolosayi igice ca 3 umurongo wa 20. Haravuga ngo umurongo wa 20 haravuga ngo, bana mwumvira abavyeyi banyu muri vyose, kuko ari vyo bishimwa mu mwami wacu. Amen. Ego, murumvise rero ko ijambo ry'Imana ariko rirasaba abana kugamburukira abavyeyi kandi bakabubaha. Urumva harimwo inyungu kuri wewe, sino ku muvyeyi. Inyungu ya mbere iri kuri wewe nk'umwana, kuko bituma ugira iki, bituma ngo uramba. Haleluya. Bituma uramba kandi n'Imana ikagushima ko uri kubaha umuvyeyi, kuko umwana tumvira umuvyeyi yikwegera umuvumo. Umwana tubaha umuvyeyi yikwegera gukenyuka, apfa n'ingoga, kuko nta muhezagiro w'Imana bafise. Haleluya. Rero ikindi kintu nagomba kubwira abana, kandi umwana si kuvuga ngo ni umwana mutoyi, menya ko umuntu wese naho bufise imyaka 100, ugifise umuvyeyi afise akiriho imyaka yose wowe ufise, biragusaba kumwubaha. Haleluya. Biragusaba kumwubaha, naho yoba afise amakosa ameze gute, urinda kumwubaha, kuko nta kintu niryo tegeko Imana iguha, kuko utamwubashe uba uriko wikwegera ivyago wewe nyene. Haleluya. Uba uriko wikwegera ivyago. Hariho abana ba Nowa, yarafise abahungu 3, hanyuma ngo aranywa inzoga, araboregwa. Aborewe, umuhungu umwe ngo araza abwira bene wabo, ababwira ubwambure bwa se, arabagira ati, papa yanyoye inzoga, papa yaborewe, none n'impudu zamutakaranye. Murumva ko se yari afise ikosa, ubundi yari afise ikosa, kunywa karenze rugere gushika haboregwa impudu zikamuvako. Urumva byari biteye isoni. Hanyuma bene wabo ngo ico bakoze n'igiki, bafashe ngo mutamana, bagenza umugongo, bagenda bambika umuvyeyi wabo. Se amenya makuru ko vyagenze, yavumye uyo mwana, kuko yagiye kuvuga ubwambure bwiwe, kandi umuvumo yamuvumye wafashe abana biwe. Haleluya.
umuvumo yabavumye warafashe. Rero uyu munsi hariho abana usanga bafise ibyago mu buzima bwabo, bafise ingorane mu buzima bwabo, ariko ntibamenye umuzi w'ikibazo aho wavuye. Umwana tubaha umuvyeyi yikwegera umuzi mubi w'ukuvumwa. Naho umuvyeyi atokubwira amajambo mabi, Imana mwijuru ntishobora kuguhezagira uri umwana tubaha umuvyeyi. Navuze yuko umwana ndiko ndavuga, navuze nti si umwana muto w'umujene canke oya, umuntu wese agifise umuvyeyi imyaka yose yoba amaze. Ugumura umwana imbere y'umuvyeyi wawe, biragusaba kumwubaha, biragusaba kumufasha, biragusaba kumuha hagufi kugira ngo ugire iki, wamana umuhezagiro w'umuvyeyi wawe. Kirazira kikaziririzwa uhangara umuvyeyi. Haleluya. Ngo wumvire umuvyeyi, bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu, ngo kuko ari byo bigororotse. Urumva nico kigororotse kumwumvira no kumwubaha. Haleluya. Ngo wubahe so na nyoko, ngo ico nico cagezwe ca mbere kirimo isezerano. Urumva isezerano ryawe ry'umugisha, isezerano ryawe ry'umugisha riri kubona umuhezagiro umuvyeyi aguhezagira. Haleluya. Mwibuke Esau na Yakobo. Yakobo, Isaka yahezagiye Yakobo, yamwatuye ku ijambo ryiza, kandi umuhezagiro yamwatuyeko n'uyu munsi n'urubyaro rwa Yakobo baracyariko barabenefisha umuhezagiro so yabahaye. Haleluya. Kubera iki? Kubera ijambo rivuzwe n'umuvyeyi rigira ubushobozi bunini, kandi n'Imana irariherekeza. Haleluya. Imana irariherekeza. Yakobo ahunga nta kindi kintu na kimwe yahunganye, nta nka yahunganye, nta ntama, nta mpene, ariko yahunganye iki? Yahunganye ijambo se amubwiye, yahunganye umuhezagiro se amuhaye. Mwibuke ko Esau yasigaranye amatongo, yasasigarana inka zasi, indogoba n'abakozi bahinda mu rugo kwa se, ariko yasigaranye agahinda n'umubabaro, avuga ngo papa nta muhezagiro wundi usigaranye ngo wume. Bisigura ngo ijambo umuvyeyi yavuze, haleluya, ijambo umuvyeyi yavuze rigira ubushobozi. Rero umuntu w'Imana ndiko ndagukebura, ukaba uyu munsi hariho inyifato mbi wagize imbere y'umuvyeyi wawe, genda uce bugufi imbere yiwe, genda uce bugufi imbere yiwe, umusabe imbabazi, umuronderere kado, umushire umubwire ati umuvyeyi naragushavuje, nakoze ivyankwa nawe, nababaje umutima wawe, atariko ndaje nciye bugufi ngusaba imbabazi, ngo ungirire ikigongo. Haleluya. Kugira agire iki? Kugira ngo agukureko ijambo ribi ryose yaba yarakuvuzeko, kugira ngo aguhezagire. Haleluya. Ubone kugira iki? Ubone guhezagirwa, ubone kurambira mw'isi, ubone guhabwa umugisha n'Imana. Haleluya. Ubone guhabwa umugisha n'Imana. Kuko uyu munsi abantu benshi bari kwegera umuvumo, bari kwegera umuvumo kubera iki? Kubera inyifato yabo. Haleluya. Ngo ngaha ku murongo wa 2, ngo wubahe so na nyoko, ngo ico nico cagezwe ca mbere kirimwa isezerano, ngo kugira ngo uronke amahoro. Haleluya. Urumva kugira ngo uronke amahoro. Iyo tubaha umuvyeyi nta mahoro bufise, iyo tubaha umuvyeyi nta muhezagiro ufise, iyo tubaha umuvyeyi nta muhezagiro w'Imana uri ku buzima bwawe. Uri kuranyumva? Ugira umuhezagiro w'umuvyeyi. Haleluya. Ikindi ngo urambire mw'isi. Urumva urashaka gukenyuka kubera umuvumo w'umuvyeyi. Rero uyu munsi ukabushaka guhezagirwa, ukabushaka amahoro, ukabushaka umugisha, ubaha umuvyeyi wawe. Haleluya. Hariho abantu usanga bahangara abavyeyi babo, hari nabo wumva babakubita, ukaduza ukuboko ugakubita umuvyeyi wawe. Menya ko iyo mbuto uri kurabiba, menya ko nawe iyo mbuto uzoyimbura ukiri muri uyu mubiri. Abana bawe nawe bazogusubiriza mu nkoko, bazogukorera nk'ivyo wakoreye umuvyeyi wawe, kuko umuvyeyi n'umuntu akomeye. Umuvyeyi niwe hagarara mu gishimbo c'Imana ngaha ku isi, kuko yitije umuvyeyi kugira ngo ubeho. Rero uyo muvyeyi naho yoba ari imboregwa, naho yoba ari umwicanyi, naho yoba ari gisuma, naho yoba ari umusambanyi, biragusaba kumwubaha kugira ngo wewe wironkere iki? Wironkere umugisha w'Imana. Haleluya. Naho yoba akora ibikubabaza, urinda kumwubaha,
hama ukamurega ku Mana nawe bariko babaza umutima wawe, wowe ibikubabaje kubibwira we cyangwa kumwerurira, bibwira Imana. Haleluya. Imana izoheza igira iki? Idiringera umuvyeyi wawe. Mugabo we ntiwemere ngo uzane urubanza ku buzima bwawe kubera inyifato yawe mbi. Haleluya. Haleluya. Ngaha ayo twabonye mu Bakolosayi, mwumvise ingene ijambo ry'Imana ryavuze. Mu Bakolosayi ngaha igice ca 3 umurongo wa 20 mwumvise ingene cyavuze. Havuze ngo Abakolosayi igice ca 3 umurongo wa 20 havuze ngo bana mwumvira abavyeyi banyu. Umva si muri kimwe, urumva haraho umuntu yovuga ngo ndumvira umuvyeyi igihe ariko ambwira ibintu numva ibintu ntahura, urumva bavuze ngo muri vyose, bisigura ngo icari cyo cyose gikore naho butacumva, hama akanya keza kabonetse ugenda umubaze kubera iki wifashe ibi bintu sinabitahuye, naho nabikoze uti sinabitahuye, agusigurire ubyumva utabyumva. Mugabo wewe utegerezwa kumusonera, utegeza kumubaha, kandi iyo ni inyungu yawe, si inyungu y'umuvyeyi, ni inyungu yawe. Wewe wironderera umugisha wawe. Haleluya. Wironderere umugisha wawe, wirongerere umuhezagiro w'Imana wawe. Bana mwumvira abavyeyi banyu muri vyose, kuko ivyo ari byo bishimwa mu mwami wacu. Mwumvise nivyo bishimwa mu mwami wacu. Rero uyu munsi ukaba ushaka kuronka umuhezagiro w'Imana, ukaba ushaka kuronka umugisha, ukaba ushaka amahoro, ukaba ushaka ibyiza bizokurikirana n'uruvyaro rwawe, nawe abana bakazogukorera ibyiza, kora uko ijambo ry'Imana rikorera kubwira, niho uzobona amahoro, niho uzobona umuhezagiro w'Imana. Rero Imana yo mwijuru idufashe twese. Haleluya. Idufashe kugira ngo twironkere iki? Twironkere umugisha w'Imana. Mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mwijuru, uri mwiza kandi ugira neza. Shimye ijambo ryawe Mana ariko yakebura abana amvera abavyeyi babo. Ndasenze ngo umwe wese mwami yisuzume arabe ko yo barasha imbere y'umuvyeyi wiwe, agira umutima wo guca bugufi no kwihana kugira ngo ahabwe umugisha n'Imana kandi azashobore kurambira mw'isi. Urakoze kuvyumvise kandi kwemeye kubikora, icubahiro nishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.